Mwamutse canke mwiriwe bakunzi ba Look Media, bakunzi b'ibiganiro ca Look Sports, tuzaganira ku makuru y'inkino atandukanye hano mu Burundi ndetse no ku mugabane wa Buraya. Ni intamba mu rugamba senior no musi zawukina ziza kuja mu kibuga batara mutwe n'igihugu ca Cote d'Ivoire hariya mu gihugu ca Maroc. Niyo intamba mu rugamba ziri muri zimwe zo kurakuranamwo kugira ngo arondere itike yo kuja mu gikombe c'isi mu mwaka uza mu mwaka wa 2026. Turadovana mu Burundi iwacu je ku mugabane wa Buraya ni UEFA Nations League. Uno musi ni trêve international niyo barimwo ku mugabane wa Buraya, abona ko ni ibihugu bitandukanye byagiye birakina. Ufaransa bitangazwa n'igihugu ca Croatie kuri hotel witwa Kylian Mbappé yari amaze kuba agaruka muri effectif ndetse no muri 11 de départ. Ni Portugal yaje gutangazwa itsinzwe n'igihugu ca Denmark igitsindo kimwe ku busa. Ni Belgique yaje gutangazwa itsinzwe n'igihugu ca Ukraine ibitsindo 3-1. Ni Espagne yaje kunganya n'izindi nkino zitandukanye nyinshi tuza kuza tubashikiriza n'ayandi avugwa. Reka tubanze tumire amateka toya tugaruke n'idonido ry'iganiro cacu. Twamaze kuba tugaruka n'idonido ry'iganiro cacu, twinjiye twamaze kuba tubabwira ni intamba mu rugamba n'abakinyi 23 bari mu gihugu ca Maroc guserukira imiliyoni zirenga 12 z'abarundi uno musi muri eliminatoire za Coupe du Monde 2026 mu gihugu ca Etats-Unis, Mexique, Canada. Arako intamba mu rugamba zifuza kuja hariya uno musi Burundi buko bukina n'igihugu ca Cote d'Ivoire. Uno musi ndahane turavye effectif dufise, turavye équipe nationale uno musi dufise, tureke kuraba urukino rwa Cote d'Ivoire uno musi, ariko turabe effectif intamba mu rugamba zifise. Est-ce que ni effectif umurundi yo kwishimira ati uno musi twafise intamba mu rugamba 23 ziserukira neza igihugu c'u Burundi? Je noshima yuko effectif dufise ni effectif ubona ya 23 gusa ari 23 iri qualifié. Aje gituma Sangwa Patrick coach wa selection nationale yashimye kubatumako. Ubiravye uraza kubona yuko umukinyi akina mu Burundi uza gusanga ari umwe gusa, ari akaba ari wakina muri Grenoble. Abandi bose ukabona yuko atari abakina ngaha muri Afrika bakinira ngaha muri Europe. Ego ikindi noshima nuko bariyumvira iciyumviro ciza, burya hajya gushira naho tumaze imisi tubona yuko Burundi budakinira kuri igihugu cy'iwacu, bariyumviriye kwegereza ahantu babona yuko abakinyi bose bashobora gushika kandi bagashika bamerewe neza. Ari byo twoshima navyo nyene yabaye organisation novuga ko iri bien réussi. Ego ariko no musi waraje kuvuga ngo umukinyi afise mu Burundi no umwe, ngo byerekana ko abandi bakina ku mugabane hanze y'igihugu muri Afrika canke ku mugabane wa Buraya. Est-ce que nivyo byiza nivyo byari bikenewe cyane twari dukeneye ko tushobora kubona abakinyi bakina muri Premier League bariko barakina muri equipe nationale nabo ari benshi barenga umwe, ari batatu, ari bane canke batanu? Mu bisanzwe ndibaza ko coach araba qualification y'abakinyi, araba umwe n'umukinyi ariko arigenza kumbure nabonye urumva byerekana yuko nabo bakina hanze abakurikirana, araraba umwe ariko baragira ama evolution. Urabibona yuko byabaye ibintu bishimisha, yarazanye abajone benshi, akaba yarazanye n'abandi bashasha tugiye turabona n'amaraso mashasha. Novuga yuko twaba turabona muri equipe nationale y'u Burundi. Ego abakinyi twari dusanzwe tumenyereye batumye ko si benshi cyane, urabona yuko abandi baje ari bashasha, kandi baza yuko tukaba twizeye ko bazoba bafise imfashanyo baje kwaporta kuri equipe nationale iwacu. No musi muri equipe nationale twasangwa Patrick Maye niyo première sélection yiwe agize, niyo azoba ari amanaginga equipe nationale ku cyo yambere. Yaje muri equipe nationale twaje kubona amazina mashasha yaje kuba agaruka muri equipe nationale. Bamwe bari bamaze kumenyesha ati uwitwa Etienne Ndayiragije ahora amenyeza inama mu rugamba akihari bizoza kugaruka. Ndashaka kuvuga uwitwa Marco Imanzi, ndashaka kuvuga uwitwa Mohamed Amis. Uno musi baje kuba bagaruka mu ntamba mu rugamba. Uwitwa Bonfils Karebe Menyimana yaramaze imisi atariko arakina bivanye n'ikibazo c'imvune yagize ku rukino rwa Cameroon. Est-ce que uno musi ko kuitega ko ni renfort zikomeye uno musi muri equipe nationale zije? Ego kugusahiriza kuri aba bashasha bariko baraza hari hakenewe amasura tumenyereye, kandi urabona yuko antuka coach ubwira abatume ko bajya nuko bafitiye icizere cyane gose, kandi ariko arabibona kumwe ariko aragira evolution mu migwi yabo. Ikindi no kwibutsa nuko ntidufise umwanya munini wo kwitegurira izi match, ni imisi 2 imisi 3 hama akabarukino. Sangwe yararavye ati abantu baba bamenyereye bashobora kumenyana n'abandi kandi bafise n'izo qualification zo gukinira hamwe n'abana, ari abo yagiye aratumako. Bonfils Karebe yaramaze igihe kitari gito ataboneka, ariko sinibaza ko ari byo byoba byaratumye batamutumako n'imvura zijanye n'igikomere baragize.
hari ivyo bituma rutaje ariko ubu ndibaza ari forme kandi ari pro yo gufasha mu guserukira igihugu wacu. Ya ni ntamwe mu rugamba uno munsi zigiye gukina na Reserve Côte d'Ivoire ni tenant du titre ba Coupe d'Afrique des Nations. Uno munsi ni equipe irimwo effectif y'abakinyi bakomeye cyane bakina ku mugabane wa Burayi bakira mu migwi ikomakomeye Brighton and Hove Albion bitwa ba Carlos Baleba bitwa ba Simon Adingra benshi cyane ni equipe ifise effectif naza ko ku mugabane wa Afrika iri muri zitatu za mbere turavye kuri effectif. Est-ce que no munsi naba mu rugamba zogera zizeye intsinzi impande ya Côte d'Ivoire twizere iki nk'abakunzi b'intamba mu rugamba? Ico mbere ico twokora abakunzi nk'intamba mu rugamba twobashigikira. Yego hama intsinzi nayo turayizeye kubera umupira uradondeka kandi ndibaza ari uko n'umucoach nawe nyene arafise utuntu n'utundi yagiye arapodiga ku bakinyi abereka ama statistique abereka ibijya na biriya kugira bashobore gutahukana intsinzi kandi tukaba tuzi kandi tuza kubakira niyo ntsinzi turayizeye. Yego intamba mu rugamba twibukanye ko zimaze inkino zitanu zeruka kubahuza na Côte d'Ivoire ni 5 défaites intamba mu rugamba. Est-ce que no musi tuvuge ko Sangwa Patrick ni nagwo rukino rwa mbere no musi je kubona twizere kubona image nshasha ya equipe nationale kuri Sangwa kuko yaravuze ati jewe equipe nationale fise no musi ndayizeye cyane hasigaye ko tuja ku bikorwa twerekana ibyo dushobora. Reka dukorere ku byo umucoach avuga reka natwe tumushire kwicizere twizere kuko urabona yarazanye ndavuga ati yarazanye n'amaraso mashasha yarazanye abakinyi bakinariya kandi urabona yuko abakiri jeune bagishobora gifisa amaraso yo kwiruka hirya no hino bakarondera umupira bakadushikana no ku ntsinzi. Reka tuvyizere Côte d'Ivoire niyo dukanga cyane nibyo novuga ko ni uravye n'izindi equipe ziratsindwa kandi zikomeye beza kuvana no kumwe n'umukenyero umucoach yashize hajyane kandi imisi bamaranye ndibaza nabo nyene barabonye ama point fort yabo barabonye ama point faible yabo twizere ko ivyo navyo nyine bagiye kubikorerako. Yego imbere ko tuva ku ntamba mu rugamba naza ko ushobora kubaza batubwira abakinyi 23 baje kuba baserukira intamba mu rugamba no munsi twizeye ko ibitangaza abakinyi 23 bagiye guserukira miliyoni z'abantu b'abarundi barenga 10. Ego ku ruhande rw'abantu bajijwe gusama aribo Gardien d'Obut hariho Jonathan Nahimana asanzwe akinirana mu ngo muri Tanzania, hariho Mateo Nkurunziza akinira RD Molenbeek yo muri Belgique, hariho na Onesime Rukundo asanzwe akinira Police yo mu Rwanda. Ku bajanye n'abadefenseur naho hariho Kevin Ico Yitungiye ariwe Murundi wenyine akinira mu Burundi muri Primus League akinira muri Aigle Noir na selection yiwe ya mbere muri equipe nationale. Félicitations kuri we yandika n'ibintu amerita. Yego urabona niko riho na Omar Musa akinira Gloria yo mu Rwanda, hariho na Yusuf Ndayishimiye ndibaza yuko ashobora no kuba kapitene n'umunsi akinira Nice yo mu Faransa, hariho Christophe Ndwarugira akinira Borneo wo muri Indonesia, hariho Klaus Niyukuri akinira muri Norvège, August Bud, hariho Frederic Sabiyumva ariwe Fere akinira Vasteras muri Suède, hariho na Marco Wenyam akinira Berscott muri Belgique. Ku ruhande rw'abakinyi bakinira hagati Marco Weymans ni umwe mu bakinyi bari baramaze guseza avuga ati Etienne Ndayiragije kiri ngaho dusoza ku equipe nationale. Ni umwe mu bakinyi ntiyatanguye gutumwaho kera ariko inkino zose yakiye muri equipe nationale barabona ko ni umukinyi afite impact ikomeye cyane. Rero musiko igaruka ryo nibaza ko ni ikintu kije guterera ingufu zikomeye muri equipe nationale. Uravye ku ruhande rw'iwe Marco Wenyam urabona ko niyo yinjiye avuye ku ntebe basubirira yaragira impact ikomeye cyane. Ego nibaza ko no munsi ndibaza naho bari bamaze imisi yarasezereye agarukanye ishaka twari tumushaka ko ryari ndi nyene ahubwo yongeremo ingufu adufashe gutahukana intsinzi y'uno munsi. Ego hama ndabandanya hariho nabandi kubajanye n'abakinyi bakinira hagati abo twita aba milieu de terrain, hariho Abedi Bigirimana akinira Police yo mu Rwanda, hariho Parfait Zoza akinira muri Norvège muri Ogesud, hariho Jordi Lyongola akinira muri Belgique muri La Louve, hariho Eli Mokono akina muri Fontaine Gati yo muri Tanzania, hariho na Trésor Mosi akinira muri Azerbaijan muri Sumkait, hariho Henri Masanga akinira Police yo mu Rwanda, hariho Akadi Muderi akinira Gasogi yo mu Rwanda, hariho na Shasir Nahimana akinira Pamba Jiji yo muri Tanzania.
akabirya rero tuzokabona ko bataka ego abataka urabona yuko abasanzwe bahamenyereye twokwita yuko ari nka babiri canke batatu hariho Sudi Abdallah aheruka kugaruka yagarutse avuye mu mvune yaramazemo iminsi akaba yashitse acerewe gatoya inyuma muri preparative twaza yabereka muri Maroc ego akaba asanzwe akinira muri Indonesia muri Samaraga hariho na Mohamed Amisi nawe nyene yagarutse inyuma ahetse igihe batari bamutumyeko akinira muri Modern Sport muri Egypt hariho na Bonfils Caleb yagarutse nawe nyene ahetse igihe gitari gito asigaye akinira muri USM Alger hariho na Jean-Claude Girumugisha akinira muri Al Hilal muri Sudan hariho na Bienvenu Kanakimana akinira muri Japonais Republique Tchèque hariho na Bertrand Nishimwe Mvuka umukinyi mushasha ari niryo rya mbere atumwe ko ngaha ego akinira muri Salzburg Norvège na Pacifique Niyongabire akinira mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ekipe yitwa Tampa Bay Raiders aba akaba ari bo bantu duhagaze ko nk'umugwi iserukira gihugu Burundi dufitiye icizere ko no munsi bashobora gudutahanisha intsinzi reka tubifurize n'amahirwe intaba mu rugamba ku rwego rwabo rwa Côte d'Ivoire ni inkino zitanu ziheruka batsinzwe inkino zose n'igihugu ca Côte d'Ivoire ariko nibaza ko uno munsi bano basore witwa Patrick Sangwa Mayani baza nuvuga ngo gusubiriza mu rwego rw'igihugu ca Côte d'Ivoire dushobore kubona amanota 3 n'imiburiburi byagoranye basi inota rimwe kuri Côte d'Ivoire kuko ni ibintu nibaza ko twaduheruka kiyanimba byarigeze ku mateka y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi ni hari mu gihugu ca Croatie aho igihugu cy'u Faransa cyari cyatembera igihugu ca Croatie nibaza ko ariho twohera uno munsi Ubufaransa buza gutsindwa ibitsindo 2-0 ni Ubufaransa witwa Kylian Mbappé kapitene wa equipe nationale yamaze kuba agaruka aho muri rassemblement iheruka atari yahamagawe n'uwitwa Didier Deschamps yaje kuba agaruka asubirana armband yiwe kapitene y'igihugu cy'u Faransa ariko baza gutsindwa n'igihugu ca Croatie ibitsindo 2-0 igihugu ca Croatie yanahuje na penalty imbere muri mitambwe urabona ko biboneka ko igihugu ca Croatie abadomine no munsi muri equipe nationale les Bleus urabona ko turi à l'approche ya Coupe du Monde iri kwiregereza no usana ko effectif bafise tuza kubona baza gukina ni 2018 twibukanye ko batwaye ikombe 2022 batsindwa muri finale est-ce que 2026 bashobora kubona igihugu cy'u Faransa muri zia equipe zia ari finale canke gutwara ikombe cyose birashoboka kuko uravye n'igihe baheruka muri Euro ntibari bagitwaye ariko muri urabona ko muri Coupe du Monde yakurikiye bitwaye baragerageje kwitwara neza nabo batsinzwe na Argentine sinovuga ko twobatera icizere baracari ko baramenyerana urabona yuko na Didier Deschamps ariko arahamagara abandi bakinyi bashasha agenda abona ariko arishamo amaraso mashasha c'est vrai urabona na Kylian Mbappé yaramaze igihe kitari gito ataboneka match nka 2-3 ataboneka muri Equipe de France arivyo ndibaza nawe nyene ngira ntivyamuhiriye urabona ko bitabahiriye ntiyari bwasuye kuronka novuga yuko cacizere nawe nyene yiha muri bo naho yarafise Brassard do capitaine ariko yahuye n'umugwi nawe nyene wabona yuko uri comporse neza wa Croatie ufashijwemo n'abakinyi bakomeye aruka Modric abona yuko ari equipe vraiment Croatia yakinye umupira mwiza cyane ariko vyatumye bibahesha intsinzi bijanye n'Ubufaransa kandi ikindi naco bari bafashijwe bari bakiriye umugwi wese kagabo w'Ubufaransa bon ariko yari replay cyangwa remake ya finale ya Coupe du Monde 2018 ari igihugu cy'Ubufaransa yatwaye Coupe du Monde gitsinze Croatie ibitsindo 4-2 uno munsi ni Croatie twavuga ko ari yagiye kwihora muga yihoye mu ingano tace kumena Coupe du Monde ni Croatie yaje kuba itsinda Ubufaransa ibitsindo 2 ku munsi w'ejo yari ama surprise akomeye cyane muri UEFA Nations League igihugu ca Portugal cyaje gutembera igihugu ca Denmark gitsindwa igitsindo 1-0 igihugu ca Portugal nta bimwe byo kuvuga ngo abakinyi bari babise cyangwa bagize kubona ko ni squad yose yari ikwiye irongowe n'uwitwa Cristiano Ronaldo yari ku ruhande rw'imbere na captain yari ya Cristiano Ronaldo anako bitakunze ko ashobora gutsinda igihugu ca Denmark eske ikino gihugu ca Portugal no mutiko ni kwa konye tuko turaprosha Coupe du Monde ni Cristiano Ronaldo anviwe niyo kubazi avuga ati mpeze carrière ushobora gutwara Coupe du Monde eske muri 2026 yakunda urabona yuko ari ikintu kigoye cyane kuri Portugal ni equipe twavuga ko yamifise abakinyi beza yego iramaze imyaka 4-5 ifise abakinyi beza bari fit bameze neza abakina mu equipe akomeye kandi ubona batanga umusaruro ahantu bari
ariko tubona Portugal ishitse muri Coupe du Monde igacumbagira ikavamwo hakiri kare ikagahura ibibazo na biriya kandi Cristiano nawe sinibaza ko ari uwo muntu bakwiye gushirako icizere cyane gose. Urabona c'est vrai mu bihugu by'abarabu bariko barabikora neza cyane gose, ariko ubunye imyaka iriko iramufata. ariko experience nayo ikenewe mu mugwi nk'urya bon ivyo barafise abakinyi bafise experience hatwa basi Bernardo Silva, Fernandes, ariko neza ko experience ya Cristiano yama ikenewe muri equipe iyo yose. Ego nivyo n'umukoci yabikorera ko mu kumutumira kenshi akaza agafashanya n'abakinyi kwimenyereza, bijya navyo nyene biratanga stabilité ku bakinyi, barabona yuko hari umuntu expérimenté kubarusha kandi abaha icizere, antuka bamubonye nawe batamubona mwitera ukamubona kuri boîte touche, ico ni icizere gikomeye ku bakinyi. Ego kandi ivyo ni ibintu vyoshimirwa coach kuko arabibona yuko Cristiano naho imyaka imurega adakwiye kwicara. Ni navyo mbere bivuga ko muri Coupe du Monde heruka mu mwaka wa 2022 witwa Fernando Santos yari Fernando Santos unomenyereza amenyezi guca Portugal, inkino zitari nk'iyashira Cristiano Ronaldo kuri bande touche yabirisha mu masubira abandi, ari navyo mbere byaje kuba bavuga ati ico nico kintu cyambere cyatumye kino gihugu ca Portugal gishobora kuvamo kare muri Coupe du Monde. Oya sico novuga kuko urabona yuko ubunye yama acceleration akorwa cyane biciye ku mpande nahari Cristiano burya ntiyozikurikira iminota 90. Yego bisaba kwiba umupira w'urazi ko bisaba kwiruka cyane, bisaba kwifokasinga ujana imbere, ivyo navyo Cristiano sinibaza yuko 90 minutes imyaka yiwe ntibipermeta, ariko ndibaza yuko bamura akoresheje tactique ko kumurampasa ku minota ikwiye ashobora kuza hama agatanga ikintu nuvuga ngo agatangura hanze akaza gusubira. Yego cyashobora gutangura indani, ariko ico novuga ico nohagarara ko nuko Cristiano ubonye gukina iminota 90 ari ikintu kigoye kuri we. Bondaza ko turavye niveau physique yiwe ya Cristiano ntitwovuga cyane ngo n'umukinyi bavuga ati nakuza ariko araba bakarata afite 39 bientôt arakwiza 40, ariko naza ko niveau physique yiwe ntitwomukamo kwa niveau physique, ariko nimba ari kijanye na physique cyo tuma ataza kuba ashobora ishaka kuvuga ko muri physique ya Cristiano naza ko gukina 90 nibaza ko bikunda kuri biracakunda, ariko kudefanda sinibaza yuko iyo bikorera ko cyane gose nka kurya ubona abandi bataka basubira inyuma bakaja gufasha equipe mu kudefanda. Sinibaza yuko Cristiano ivyo bonye bakibishobora cyane iminota 90. Nivyo umukinyi hajyanye n'aho bari mu ataka haragera igihe umunota ukabona ko match yashushe yagakenerwa yuko azarasubira inyuma. Ivyo sinibaza yuko bwa muri box Cristiano vraiment aracara mu ari très dangereux. Mu kubwawe basubira ko muri 2026 ku byo 2026 ora ko Portugal yomushira muri 11 batangura 11 batangura ndibazo yomushiramo, ariko ku munota 50 cyangwa 60 bakaraba bakamusubiriza ntarenze saha imwe mu kibuga. Oya sinibaza bo warakona Portugal afite abakinyi benshi cyane bashaka gukina ku nimero ya Cristiano Ronaldo, ariko uko biri kose aracakina afite ahantu hamwe yabakinira arafise ahantu ageza. Gusa Portugal twibukanye bafise abakinyi bari fit cyane gose, uravye ba Rafael Leao, uravye ba Bruno Fernandes, ubona ko ari abakinyi batanga umusaruro mu equipe yabo, kandi bagiye jeune bagifise inguvu nyinshi mu maguru zo kwiruka nzuba, bafise n'ishaka, bafise n'ivyo bashaka gushikako. Yego ndibaza yuko Cristiano azobibafashamo mu gihe bazobamubona harya anye, kuko kijya n'ikicizere nawe nyene ababa babona ko baba bamufitiye. Ndibaza experience yiwe azoguma yitanga na 2026, ndibaza ko batomwibagira uwo mutwara kuko azoba ari atu bafise isumbije n'andi ma equipe. Urukino rwari rukomeye ku munsi w'ejo hari hagati ya Espagne yari yatembereye les Oranges ba Pays-Bas. Urukino rwari kurangira ku bitsindo 2-2, ibitsindo vya Espagne yaje kugomera igitsindo ca kabiri mu minota ya nyuma y'urukino witwa Mikel Merino. Ni Mikel Merino munsi ariko arabona izaba muri Arsenal haba muri bongana ko muri Espagne yaje gutsinda, ariko muri Arsenal ko ni witwa Mikel Arteta ariko amukinisha ku ruhande rw'imbere biva twavuze ku munsi wa mbere bivanye nuko abatakanye no munsi barwaye no musaje kuba agombora kandi ya kino gihugu ca Espagne agiha igitsindo kigira kabiri. Ni Espagne uno munsi nyuma yo gutwara UEFA Nations League, ubona ko ni Espagne iri top, bafise effectif komeye, abakinyi babandi ni FC Barcelona, Real Madrid, bona
no musi Rodri ntarimo canke mugana kuri equipe ya Espagne ino gutwara yo kubwabona ko Espagne twoza kwisha mu favori muri Coupe du Monde. Coupe du Monde Espagne ndibaza iri favori novuga ko ari no muri top 3 y'abafavori bagiye gukina iyo bazokina iyi Coupe du Monde. Yego kuko Espagne uravye kuva ku mu gardien gushika imbere n'abakinyi vraiment umwe wese arafise n'umusubirira kandi umwe urabona yuko wese afise igikorwa gikomeye kandi banabikora mu equipe yabo kiretse no muri yinye UEFA National bariko barakina. Yego ndibaza yuko Espagne vraiment atagihindutse kuko ama surprise arashobora kuba irashobora no gutwara iyi Coupe du Monde kuko atari nk'andi ma equipe nk'Ubufaransa na za Portugal simbona yuko muri Europe hariho n'izindi equipe vraiment Nta yindi bavuga ati nta yindi hayo. Sindazibona gusa urazi yuko hama hariho surprise. Yego izo nazo nta muntu abazite. Ubwo wowe ubwavuga ati sauf surprise. Sauf surprise. Espagne champion du monde 2026. Yego. Iyo message reka tuyibika. Ubango wakozwe Espagne bango Espagne ikurikize ibo yigeze kubikora itwara Euro 2008 itwara Coupe du Monde 2010 itwara Euro 2012 no uvango no musero baje gutwara Euro 2024 Mondial 2026 na Euro de bon ni na equipe rigene kuko bavyinira ni Nyamare ni abitwa ba Kubarsi ba Pedri ba Gavi ni equipe rigene baza ko imbere yabo barafise n'imibuributi Coupe du Monde zibiri imbere yabo ateza kugeza ku Espagne kumba byose birashoboka ko bisubiriza kwa kundi hatagize nk'imvune zibaciramo ndibaza yuko equipe d'Espagne ni equipe vraiment cyane ikomeye equipe vraiment iri fit. Yego kandi iri mélange experience na jeunesse abatoya n'abakuze. Tuve muri Ligue des Nations duciye kuri Les Diables Rouges ba Belgique. Est-ce que aussi Diables Rouges twoza kuba kukibashira mu bihugu by'ibihugu bikomeye ku mugabane wa Burayi kuko twibukanye ko yaramaze ikiringo kitari gito kuri coefficient ya UEFA Belgique iri ya mbere muri generation abato aba Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Vincent Kompany bari imbere kuri coefficient UEFA. Est-ce que uno munsi twaba tugishira Belgique kuri niveau ya bya bihugu bikomeye ku mugabane wa Burayi? Sinibaza yuko bikiri kuri ya niveau ikomeye kuko uravye no kuri classement FIFA yuko igendera aba Belgique n'igihugu igenda gisubira inyuma kandi uravye n'abajoueurs bakiri expérimentés bakiri benshi urabona yuko usanga ariho ba Lukaku urabona yuko usanga aho gardien nawe nyine ariko kugaruka après igihe kinini ataboneka. Yego ibyo ni ibintu biraboneka yuko Belgique vraiment il n'a pas su profiter de l'occasion yari ifise muri irya myaka iheze bakiri kumwe bakiri 2014 turi muri demi finale. Yego ndibaza yuko irakate une grosse chance kweri 2018 bari muri demi finale urabona ko ni equipe ikomeye batsinda igihugu ca Belgique. Demi finale baza gutsindwa n'Ubufaransa ku gitsindo ca Samuel Umtiti ariko naza ko ni Belgique imyaka yayo yo kuba au top ikwirasubira igitera isuri inyuma kiretse haje nk'amaraso mashasha akabafasha gusura kuyubaka akaza mu entraîneur agasubira kubahuza bakiga kujye bari bahuye bari kumwe hama bagatera imbere gusa urabona yuko unye benshi bariko barasaza batera begeze imbere imyaka ngo bishobora kuba kuri ya niveau iyo bari ku myaka iheze. Nibaza ko bigoye cyane kuko kiya gihe urabona abakinnyi benshi bakina ku mugabane wa Burayi mu gikomeye. Kevin De Bruyne ariko araza yari Manchester City yarakomeye muri Manchester City, Eden Hazard yari muri Chelsea, Thibaut Courtois yari umunyezamu akomeye muri Chelsea. Bose Lukaku yari umukinnyi akomeye muri Premier League yaca muri Manchester United muri Chelsea. Mugu no munsi ikomeye ku mugabane wa Burayi. Abakinnyi babiri bayirimo nibaza ko ni Jeremy Doku muri Manchester City, Kevin De Bruyne nibaza ko iyi niyo Coupe du Monde ya nyuma muri Belgique, Lukaku niyo ya nyuma, Thibaut Courtois niyo ya nyuma. Nibaza ko generation d'or ya Belgique umuntu yabwiye ati mpore bari bagerageje ibyo bashoboye byose. Nibaza ko tuzoba turaba mu myaka iza aba Diables Rouges bashobora kugaruka au top. Barafise generation abana bariko baragira ko barafise Jeremy Doku, barafise witwa Charles de Ketelaere umukinnyi mwiza cyane, barafise n'abandi bakiri bato bariko baraza. Twaza ko uko imyaka idoze hazosa kubona Belgique isura kugaruka. Duce kuri Brazil tutavuze Brazil aje kuba itsinda ibisindo kuri kimwe Colombia. Igisindo cyitwa Rafinha Diaz n'uwitwa Vinicius Junior be a part decisive kuri Rafinha Diaz. Uno musi ari mu bapretanda bakomeye cyane ba Ballon d'Or. Novuga yuko ari niwe wa mbere muri aka kanya. Uno musi higana ryo hagararira ngaha. Rafinha Diaz washuma Ballon d'Or. Kubera uravye contribution akitanga muri equipe gusa yiwa kinira mu ya Barcelona
ariko ubu urabona yuko ashaka kuba bamutumye ko mu biserukiragihugu aguma arareponda prezari bari ejo yarabikoze arasubira aratanga imitsindo arasubira aratanga na passe decisive kuri Vinicius Junior urumva yarerekanye yuko ari umukinnyi vraiment ubu mwaka twovuga yuko yikwije yego kandi afasha ekipe yiwe yaba yarimo mu biserukiragihugu wiwe canke ekipe yiwe akiniramo ya Barcelona ko ari muri club ya Barca amwe no musi yoziga iracyari muri Champions League irafise amahirwe menshi cyane yo kwava iri no mu bafavura ashobora gutwara ino Champions League no mwaka no musi yozatwara ino Champions League La Liga Santander barabikana cyane bagatwara ino La Liga Santander bagashobora kwikarifira muri Coupe du Monde nibaza ko Ballon d'Or nta kibazo ko Rafinha Diaz aje gukurikira witwa Rodrigo Hernandez yo bikurikira kandi vraiment ndavuga yuko umwaka arabimerita cyane uravye ku ma contribution uravye ku bitsindo uravye ku ma passe décisive hose ari présent uravye na niveau de jeu urabona ko ari wa muntu na kindi imbere aragaruka agafasha inyuma urumva ni umuntu ari actif mu mukino bariko barakina kandi ivyo ni ibintu biba bikomeye urabona ko afise ama statistique ari hejuru cyane umva ni ibintu byiza kuri we nivyo turako turabayagira amakuru y'inkino y'uno munsi muri Uku Sport yo kuri munsi wa gatanu ni amakuru y'inkino atandukanye menshi cyane ni basketball iragiye kubandanya uno munsi muri Rodri ni ikipe nationale twabwiye ko ije kuba ikina ni ku munsi wa mbere isango ku makuru y'inkino tuza kuba ducako iyo zoba yabaye muri Rodri reka dushimire umutumire wacu ndane ariko nazo ko mu biganiro bikurikirana baza kubabwira nti tuzoba tukimwita umutumire yego ndibaza tuzoba turi kumwe naho nyine bazoronka akanya kuza barabona ibiganiro byacu yego tuba tumurira cyane kubandanya badukurikirana yego mugire aho muba